twerekeze neza na neza ku makuru twashikirije hirya y'ejo hari igihe canke hirya y'ejo tugaruka ku kintu kijanye neza na neza n'amakuru yari yagiye hanze, amakuru yagaragaza Big Fizzo yasohotse ava mu bunywero kanaka, bavuga yuko neza na neza yaravuye muri ajya ku mutwenzi, ariko hanini ubona ko twagerageje kuvuga tuti biragoye gushoka kumenya eske Fizzo yari yanyoye cyane yari yanyoye, bivanye n'abariko baratanga amakuru babwira bati aya n'amakuru yo kwitondera n'amakuru yo genda gahoro gahoro, bivanye nuko atacemezo kuko video yagaragaye neza na neza Big Fizzo ari kumwe n'umuntu amufashe mu mugongo, just nyene bisa nkaho bariko barasohoka mu rukundo, bisa nkaho mengo bariko baraganira, ariko ubona ko les commentaires zakurikiye canke comment zakozwe na koresha umwanya ndetse n'umugabo famba, urabona ko kino gihe hashobora kuba hari ibintu bitameze neza, twagiye turabigaruka kuko yararengeye uko bigenda kose, ni washaka ko useruka uciye hejuru y'ubuntu canke igihagararo cy'uwundi muntu bizogorana, ariko ni watahura ko ya jambo rigeze bavuga ati gato karakura, ugakora ivyiza kandi ukabikora wiyizeye, ubona n'abandi bakwizeye, bizogenda neza. Ariko ni winjira nabi ejo ukisanga mu yindi eta canke mu bindi bihe, novuga ko bidasanzwe byaba bibi canke vyiza, kwari gihe uvuga ikintu ukabona kikujanye nko mu par exemple nko mu butungane, ukavuga ati umbe vya bintu vya bimeze uko. Rero nicyo gituma naba mvuga ati uwo ari we wese ahari hose arafise umutima nama wenyene muzamwo, rero umutima nama kwerekeje habi, ndibuka agarutse ku muntu yavuze tagasohora hasohora, byahereye hajyanye komeza ko gushika ubu amakuru narose yo kwisira nayo kujya video atari koresha umwanya yayifashe, oya yarayihawe. Kuno kuyihabwa nacyo nituma nagarutse kujya musati yamara imbere yuko ulansi nkuru, none wewe hari icyo bita angle, wewe kuyihabwa wategereza guca uyikorera ko utabanje gutohoza. Ndakubwira iyo uhawe inkuru banza winjira mu mizi urabasetse source y'ino nkuru bimeze gute, kuko tubwizanye kuri video yagaragaye Big Fizzo ariko arasohoka avaho yari arateramiye, nta kintu na kimwe cyerekana ko yari yaburiwe, nimba yo kaba yanaborewe narabivuze n'ubuherutse ntacyo bitwaye, kuko mu bunywero ndavuga mu kabare hakorerwa ibintu bibiri, uranywa hanyuma iyo wanyoye kagaushika akurikira kuyinjoyinga umuntu ufise nimero yiwe cyangwa urazi adresse yiwe, uri umunyamwuga wuzuye, aho hantu nta bihumbi 5 bigutwara kugerayo. Erega hari ikindi kintu wewe ukijanye n'ijya nkuru niyo mutabonye, Fizzo ni inshuti magara ya Gidoroji nibaza ko benshi bamuzi kuri Big Fizzo, si ni inshuti magara ahubwo barakorana n'abantu ba hafi na hafi kuva kera, binagoye kugira ngo Big Fizzo aririmba indirimbo ntagarukane muri no zina Gidoroji, ubizanye muri structure nyayo yaba editor dagaragara wavuga ko ari Gidoroji ari inde, ari manager wande wa Big Fizzo. Ni Gidoroji yanagarutse kandi muri video yasohotse avuga ati uno mugabo koresha umwanya, we yavuga ati neza na neza Big Fizzo ngo akiri kumwe na Gidoroji ngo nta nkono yitabazovamo. Muri ino video warabona ko habaye nk'ukurengera gato, famba nanyene bigaruka nk'uko nyene ano twagize tuti yamara ikintu nk'iki ugomba kugendamwo gahoro ukinjira ukavuga ati eske ino video ko imeze uko nuko no mugabo koresha umwanya uyu munsi yatindutse ndondera, arambwira ati Edison ubuherutse ndibuka ko mu kiganiro kubanditse aramenyesha amakuru bariko baransa Festival de l'Indépendance, niho nubundi Big Fizzo akimubona koresha umwanya yavuze ati sinkeneye kukubona muri no conférence de presse. Abajije impamvu aravuga ati we Messi yose wamuwinjira mu buzima bwanje uko uvyumva, je nka Fizzo nimba nakoze ikibi nkorera ko mugabo kukijanye na family haravuga Edith na Eden ntibaze basubire kugaruka muki mu makuru kunda gutanga,
umunsi kubera gashavu yarafise tujya mu biganiro turahoyaho ibintu bigenda neza uno mugabo akoresha umwanya araheza agira gute ajya mu bandi ndetse n'abazi bazarishurwa kino gihe bigarutse rigira kabiri ndamugabo ndamubajije impamvu andondeye yambwiye ko akeneye kuntuma turiko turaganira ndamubwira ntiyamara hari ahantu wacishije ino nkuru naba ari kuza gucisha inkuru kandi ugira gute usaba imbabazi uko niko bigomba kugenda mu gihe wumva kuri kuricuza iyo wakoze ikintu kicuza cyangwa iyo wakoze ikintu ukabona ati ikintu kirashobora kugira ingaruka mbi kwaka imbabazi kenshi niyo usavye imbabazi wakoze icyaha igihano kiragabanuka niko bimeze munyuma aravuga ati kandi jiyo bigenda kose nkorera insamirizi pije classic FM Big Fizzo arayumviriza ndetse n'abandi gutyo niko bimeze ariko kano kanya nimba ukene gusaba imbabazi twe kano tugira dukore kimwuga izisabe hanyuma duheze tugire gute tuzishikirize tuzitange ntacyo bitwaye ya ntacyo bitwaye nuko nguko koresha umwanya yafashe umwanya aravuga ati uko bigenda kose Edison ndagutumye nimba untumye mwananje kano kanya nifashije insamirizi PJ Classic FM bice mu biganiro Classic Vibes unteguro twateguye na Claude Saga nuko ino nkuru twabonye ko yogira gute yo camwo kugira ngo neza na neza aho Big Fizzo ari yumve ko umwana yamushaye ko yasavye imbabazi Ejidology nawe nyene yumve ko umwana yamushaye ko mukumugarukana mu nkuru bakoze ko navuga ati cyase ndi mumenyesha makuru ndi wa mwana wo mwisitende umuntu nikundira ngo showbiz mukoresha umwanya ati je vyo kutangaza amakuru ivyi wanje ati nikorera ibintu nyene kugira ngo ninezereze rero nuko nguko nyene muri rusangi sumumenyesha makuru aravyema kabisa rega sumenyesha makuru nubundi sumenyesha makuru umenyesha makuru atari ko ni pa CNC ntaba ari umujournaliste none nari umujournaliste iza gute nyene gutangaza inkuru yo mu rundi rugo ni navyo ndiko ndakubwira ndafise uza kubiburanira navyo ndiko ndakubwira nti mu kwicuza kwiwe yanazemwe avuga ati je sindi umenyesha makuru nikore inkuru za changamoto changamoto rero ashobora kugaruka ku muri so reka tugire gutya Saga ariko iyo umuntu anyereye akagaruka araharigwa kabisa yasavye imbabazi kabisa mba yatahuye ariko wumve ko ari ubwa kabiri n'ubwa kabiri mbere yahawe gasopo usubiriye kandi urumva ntiyahakanye ko atamabigira nama ndabwira ati mube mukina ari amazina adakinishwa amazina yose nagomba gukinishwa amazina yose nagomba gukinishwa ari ukubwira ati gira ivyo ushaka tijiwanya mugunda ari nundi akubwira ati urumva naho nyene naragiye mu rubanza ahantu kurengera naragiye mu rubanza ahantu mutamumwe umuhungu we yari yagize ubukwe hajya ariko barakira abashitsi muzehe nabonye atunga urutoketi we ntiwinjire ivyawe ndabizi wama wanzunguruze wanzu ubwo nyene yawe nyene mu bukwe ari yasubira inyuma mu rugo iwanje mugari wundi abibona akagira icyo bita kurenza kuruho rw'amazi nuko watahuye iko biratse reka twumvirize neza na neza koresha umwanya mu babaye imbarutso na cyane cyane y'ivyabaye ubuherutse muri weekend passé ariko hamwe n'ivyo ndavuga nti yamara mu gutanga inkuru ko Saga bivuze banza wicare wiyumvira uvuga ati ibi bintu ngira nshire hanze bizakugira ingaruka iyihe ko ngira ndabikore ko kuko kimwe cyo abari mu afite bavita gucafuza umuntu koresha umwanya afise umuryango umugore n'abana yahawe inkuru we nyene atiboneye muga aranavuga ko yabeshwe ngo yarashutswe ntiwumva nyene ko kubeshwa rero ako kantu ko kubeshwa nyene uyu muntu yamubeshe ninde ashagushika kuki kuko akoresha umwanya guye mu kibazo cyangwa wari wese wagize umugore n'abana bagira iki baciye mu bibazo reka twumvirize koresha umwanya yabivuze muri ino nkuru na cyane cyane asaba imbabazi Big Fizzo mugana Desire akuba ariko barumviriza insamirizi PJ Classic FM
nimba mugana atari hafi muraza guheza mushikane buno to mugire muti koresha umwanya yasavye imbabazi mwe bibimva mutima ariko ndetse no kwiga yakwiwe ni inkuru tuzonakomeza ubutaha biranavugwa ko bya bitaguye neza na cyane cyane bene na cyane cyane kugira gute kukuvogerwa aho ndavuga ideology ndavuga Big Fizzo ndetse nabandi bagenca nk'inshuti magara azuno mugabo Big Fizzo ubona ko ari naho no mugabo agira ati yamara uko biri kose reka nsaba imbabazi kugira ngo agashavuga ashobora kuba kari muri Fizzo igidoroji ndetse nabandi kagabanuke haruhande ugabanuka aranasaba ko atazosubira neza gukora ivy'amazi imisi ariko arakora kubijanye no kwinjirira amazina y'abacanke bariya umviriza koresha umwanya uko yabivuze na cyane cyane saba imbabazi Big Fizzo kuva hariya muri Bantu Boy. Unasikiliza PJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness, radio station number 1. Bwana Edison umeze neza ariko nikoresha umwanya kabisa. Hama Edison uri mukuru wacu muradukuriye mu mwuga mwaratuboneye izuba ni byinshi muzi ni byinshi mwakoze maze guca muri byinshi maze kubona byinshi twe tutaraca mutaranashikako rero nka mukuru wanje mu mwuga reka kwanza ndakubwira ikintu Edison jewe mu bisanzwe journalisme yanje itandukanye cyane n'iyawe kuko jewe hariho professionalisme kanaka utarinda gukoresha urumva cyare twe tumenyereye gusa twikorera ibintu byo mu makartier nyene ukuntu urumva rero ari ibintu bimwe tugwa mu gasanga tubishizemo ubunyasite byinshi ko dusanga turiko twita mu mafuti atagira ifatiro mu mafuti y'ubujuju rero Edison jewe njenga ndakubwira nukuri umfashe cyane unsabire ikigongwe kuri Big Fizzo unsabire ikigongwe nukuri kw'Imana Edison jewe nta gwanko ngira je ndamukunda cyane Fizzo gusa naroshwe kandi narahenzwe vraiment narahenzwe urabona twe Edison tuba twishakira amahiti tuba twishakira ama trending urumva ari ibintu bimwe tubironse tutarinda kubazana bakuru bacu canke ngo turinde kubishira ku munzane turabe les conséquences turabe impamvu ivyo bintu twobiposta canke twobireka umva ari ibintu dupfa guposta nyene tubona ati ngo ni content umva ari ibintu twe usanga tudatahura icari cyo content umva rero jera postinze video nshiramo n'amajambo atabereye sinakoresha imvugo mbabarira amatwi ndakoresha amajambo yo gucafuza Big Fizzo ndacafuza umuryango wiwe ndacafuza ideology ndacafuza n'abakunzi umuziki Burundi muri rusange kuko nimba nacafuje Big Fizzo nacafuje Burundi kuko Big Fizzo numwe mu barundi kandi bakunda igihugu cyabo rero Edison je ndagutumye nka moto yiwawe nukuri unshikire mugani unshikire Edith unshikire timu yose ya Bantu Boy unshikire vraiment jewe nta nubwo tunayaga nabo nta na nimero yabo ngira kuko jewe ne kuri Edison sinogira urwanko sinogira ishari n'umuntu tutanayaga n'umuntu tudasangiye na category tudasangiye na domaine gusa ni bwabunyesite dukoresha cyane ugasanga buriko buratwicira turiko turicafuza Edison jewe nukuri mfise umuryango ntunze nukuri ndasavye imbabazi nukuri sinzosubira gukora ikintu n'importe ikintu ntamanje kwanza kuraba ico kintu ingaruka mbi yacu n'ingaruka nziza yacu nukuri Edison ndagutumye nka mukuru wanje ushikire cyane ushikire Big Fizzo nukuri umunsabira ikigongwe nimba yarashavujwe n'ijya video nimba yarashavujwe na langage nakoresheje ambwirira ikigongwe vraiment amakosa amaze guharira ni menshi ndibaza bamaze kumushavuza ni benshi cyane ariko agira agatima k'ubuvyeyi vraiment angirira imbabazi amarire je nukuri ntacyo ndi Edison ntacyo ndi
ntacyo ndi vraiment Edison ndasavye kandi n'imbabazi binabaye ngombwa nabijya bintu ndashobora no kubifuta kuko nta kintu do special nta kintu na kimwe biriko biranyinjiriza nta mafaranga byanyinjirije canke biriko biranyinjiriza ahubwo vyanteye n'imyaku Edison vyanteye n'imyaku hari ibintu byinshi ari amadiri menshi ariko ndanahomba kubera ijya video abantu bakambwira ati ukoresheje imvugo mbi cyane witwara nabi bikora nabi bya bintu bikora nabi iyo ubiposta gusa nturenze ko ibindi bijambo byari gupfuma habura n'amadiri kubera ijya video kubera langage Edison ndagutumye nk'umuvyeyi nka mukuru wanje ushikire Big Fizzo n'umuryango wiwe ndaciye bugufi ndasavye imbabazi urakoze cyane bwana saga nibaza make ivyo wagerageje kugaruka ko afise umuryango nawe wahakanye ngo umenyeshe amakuru uri mukuru nawe wumva ko ari we ntabwo ari umumenyesha amakuru uri mukuru we nkande mu myaka mu myaka agenda kutse koresha umwanya ni petit frère byaranavyemana amarondera iki wabikora arondera ondere yitinjiza na hit udavize mu byanamuteye n'imyako hit ni nta kintu na kimwe ngo ari kwinjiza hit ni iki maye mu kirundi hit ni iki reka no duhendegwa ngo akoresha kanyesite ariko nibaza ko gerageje kumva yicujije ibi byabaye ku mugabo bibe n'iyindi shusho canke bitanga ubutumwa kuri wowe wese amatwa bivuze ati bidukora birasaba ko tuba dufise abatuba hafi duhanuzi ikintu nagitanguko mumbonera kiza gutanga iyindi ntuzi iyihe sura kuko hari inkuru nyimba nyene uri mukuru wiwe mu myaka canke mu mwuga yategeza kuvuga ati iki kintu ndakirose ariko reka mbanze ndagicishe kuri naka udafise umuhanuzi keshi kandi mwiza ruge rushika ati nta nimero fise uriya hajya iyo wakosheje hari igihe utinya umuvyeyi wakoshereje ariko kimwe insamirizi n'umuvyeyi PJ Classic FM n'umuvyeyi hama Fizzo n'umuvyeyi Ejidoroji n'umuvyeyi gusa ikibintu gusubira kuko rimaze kuba ijya mbere ijya kabiri n'ibisubira ijya gatatu umva kazo barakamenyere yavuze ubutumwa bukaze fise umuryango kandi ntaho ndingeza ni bimwe navuga kare uwamushutse koresha umwanya araja mu bibazo na karorero umwe yamushutse yibereye he kano kanya gukurikirana urukino mu bandi nico gituma ibiza byose bikuganako kandi urumva se ubwa mbere aha wiki attention byari bikwiye kumwicigwa ariko kandi nyene kwagarutse kindi kintu nacyo navuga suko iyo poste ataranayikurako ntaratahura ko yashatse gusaba imbabazi ahubwo yategetswe ubunyene kuba yatahuye umutima ukamurega akayifuta kuba yagize uko akayifuta kabisa ndetse akacasubiza hajya hari ijya poste kandi kati agakora video yindi bimwe bamubwira nyene yo gusaba imbabazi avuga ati aho naciye nambwa aho waciye abari naho uca kandi mu kwereka wa muntu uko wagize gute wakosheje mugabo fata ibi byari bihari
hama ubifute hama ibintu beze bananye bigenda neza nicyo cya kibazo kimwe cyaba hagati ya yunatwara Red Blue JD ndetse na Yvette Sandrine uribuka ko nawe nyene bashyitse imbere y'umunyamategeko yabwiye ujya twara Red Blue JD wafashe ibikorwa vya Sandrine urabikoresha kuri Red Blue JD rero kino ko biringiza ikintu kihari imbere ko duca urubanza futa bino vyatumye ababara banzu vyefase hanyuma ibisigaye urubanza rukomeza amaze kubifuta habaye guhana imbabazi ibintu birarangira atari mu cyongera ugaruke kandi ugire gute uvuge ko wakosheje wihane imbere y'Imana ndetse n'uno muntu wakoshereje yo twizere ko koresha umwanya kumbure la suite izo bihari ni kugira ngo neza na neza ibintu bize bandanye bigenda neza atuve gato kuri no nkuru na cyane cyane y'ino mugabo Claude Saga dufite amakuru na cyane cyane ava kuno mugabo tuzi nimba gashimwe kamaze gutangwa cyangwa kataratangwa ariko bigenda kose indirimbo iri gukora umuti ni flow indirimbo yisaka dawa Unasikiliza PG Classic FM 97.